ashafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije. Twavuze ko dutangije urugamba rwo kurwanya ubukene. Urwo rugamba rwo kurwanya ubukene rero rugahera ku kurwanya inzara, umunwa wose ukaronka icyo ufungura. Rero ubu ntituvuga ngo umunwa uronke icyo ufungura gusa, ahubwo ufungure neza, dufungure neza, si ukurya gusa kandide, nuko turya neza ibintu bifise akamaro mu magara yacu. Vision 2040 tuja muri secteur de production. À la base rero ni ministère de l'agriculture et de l'élevage na ministère ya énergie n'imwe. Umwaka w'uburimyi mu gihugu cacu c'u Burundi ugizwe n'ibice bitatu vy'irima, mu gifaransa twita saison. Ivyo navyo ni igice c'irima ry'agatasi twita saison A, irima ry'impeshi twita saison B, n'irima ry'ici twita saison C. Mu gice cose c'irima hariho ibiterwa umurimyi arima bivanye n'akarere aherereyemwo. Ikiganiro c'uyu munsi tuvugana ku irima ry'impeshi saison B, aho igiterwa gikunze kurimwa cane ari igiterwa c'ibiharage. Mu bisanzwe irima ry'impeshi hariho ibiterwa koko bikuru usanga abarimyi bijukiye cane. Aha nk'igiterwa novuga kiza kwisonga n'igiterwa c'ibiharage. Mu ntara zose ibiharage barabirima cane. Hanyuma ikindi giterwa naho bakunda kurima ni igiterwa c'ibirayi. Naco nyine igiterwa c'ibirayi kirarimwa mu ntara zitari nke z'igihugu. Cane cane aho bakirima cane muri izi ntara usanga zikanye cane, nk'aha za Bururi, izi ntara za Muramvya, izi ntara za Kayanza, izi ntara za Bujumbura hariya mu misozi hahanamiye igisagara ca Bujumbura hariya mu misozi hejuru hakanye. Aho ni intara tutwage n'intara ya Mwaro, ni intara koko usanga zirima cane gose igiterwa c'ibirayi. Mwizo ntara nyene kandi twamenyesha yuko hariho n'igiterwa c'ingano. Naco nyene igiterwa c'ingano cararimwe cane muri izi ntara. Naco nyene n'igiterwa barima cane mwizo ntara tubabwiye usanga zirimwo ubukanye bwinshi. Aha naho ivyo n'ibiterwa twovuga ko bikunda kurimwa. Hambavu y'ivyo rero muri rusangi kandi hariho n'igiterwa c'ibijumbu. Naco nyene kirarimwa cane muri iki gihe cirima y'impeshi. Hama rero mu gihe cirima ry'impeshi kandi hariho ni nka mu ntara Kirundo usanga bayijukiye cyane kurima igiterwa c'amasaka. Naco nyene kirarimwa hariya mu ntara Kirundo. Hariho n'ahandi usanga kandi barima n'ibiterwa vy'ibihoke. Ivyo nivyo novuga barimyi bakunda kurima, ariko hariho n'ibindi usanga rero barima bitandukanye bivanye nuko uburere babwifashe canke bivanye nuko abarimyi bamaze kwijukira igiterwa iki canke kiriya. Irima ry'impeshi ni igice c'irima gitangura mu kwezi kwa mbere mw'itera kikarangira mu kwezi kwa ruheshi mwiyimbura. Uyu mwaka rero ico gice c'irima kikaba cagenze neza nk'uko tubishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ahereye ku mwimbu w'irima ry'agatasi. Dufatiye ku irima ry'agatasi gaheze, tuvuga yuko Imana yatugiriye neza uko harabonetse umwimbu tutari tumenyereye kubona, ngira ngo namwe mwarayibonye hirya no hino mu gihugu, aho nka cane nk'umwimbu w'ibigori twawuronse ku rugero novuga rudasanzwe.
muri ico gihe cirima ry'agatasi. Hanyuma hambavu y'ivyo rero tumaze kuja mu gihe cirima ry'impeshi naho nyene Imana yabandanije hezagira, hanyuma n'imirima iraba myiza, naho batumenyesheje mu kigo ije ko imvura izogwa ari nyinshi, ariko dufatiye ukuntu imvura bavuga izogwa, twari twahanuye abarimyi kugira ngo bamenye inyifato nziza ibereye, hanyuma imvura naho bari nyinshi ntibe ikibazo, ahubwo ibe inyishu ize idufasha kugira ngo dushobore kugwiza umwimbu. Aha rero aho ivyo tubonesha n'amaso hirya no hino uri kuratembera mu ntara zitandukanye, n'akanyamuneza kuko urabona yuko koko no mu gihe c'impeshi umwimbu ari mwiza hirya no hino na ibiharage, kandi murazi neza yuko muri iki gihe c'impeshi hirya no hino mu ntara zitandukanye barima cane ibiharage. Hanyuma hambavu ivyo biharage no mu myonga itari mike turagenda tubona cane bijanye n'igiterwa c'umuceri, naho nyene muri rusange turabona ko bimeze neza, kambere no mu ntara usanga zijukiye kurima n'ibindi biterwa, naho nyene tubona ko naho nyene muri rusange umwimbu twovuga ko umeze neza, naho kaduciriyemo kuko imvura uko twari tuyiteze twavuga yuko imvura bahinga bavuga yuko imvura izocika itevye, ariko byarabonetse yuko yacitse hakiri kare. Abantu bakeya rero hari haho usanga umwimbu utagenze neza, ariko dufatiye muri rusangi twavuga yuko umwimbu ushimishije, kuko ku mpanuro twari twabahanuye kugira ngo basohore isuka hanyuma baheze bateragira hakiri kare, twabonye ko benshi koko umwimbu wagenze neza cyane. Dushishikarira ikiganiro cacu mu ntara ya Muramvya, aho irima ry'impeshi rigizwe n'ibiterwa bikuru nk'ibiharage, ingano n'ibiraya. Hano mu ntara yacu ya Muramvya mu gihe cirima ry'impeshi abene gihugu barima cane ibiterwa vy'ibiharage, ibiterwa vy'ingano hamwe n'ibiraya. Rero muri rusange twovuga yuko vyifashe neza. Tugarutse ku giterwa c'ibiharage, ni igiterwa abene gihugu barimye ku rugero rushimishije, kandi uno musi turashima kuko ibirere vyagenze neza, ivyankenerwa vyarabonetse. Rero umwimbu turabona yuko umwimbu wifashe neza cane. Mu ntara turavyishimiye cane, umwimbu w'ibiharage wagenze neza. No munsi dukurikirana turabona yuko nko mu gice ca Kirimiro ikiro c'ibiharage kigeze ku 1500, mu gihe cyagugwa 3500 amajana 600. Murumva yuko hamaze gukoroka ko amahera hafi 2000 ku kiro, biba vyerekana yuko mu gihugu habariho umwimbu, kandi igihugu nico bamwinjya. Urumva ko baca baronka ivyo bafungura, bakaronka ivyo bashora, amatagisi akaboneka. Ivyo rero turavyishimiye, mugabo kandi ntitwereka guhatera kamo yuko batomarira umwimbu mu isoko, kuko umwoba mukeneye gufungura n'umuryango. Mu gushora bo dusaba ko bashora bamaze guharura ivyo bazokenera buri gihe, kugira ngo ntibabure ivyo bafungura canke bagaruke gusuma kandi ari bo bashoye. Muri iyo ntara ya Muramvya, abarimyi baho baramaze kwijukira umugambi wa leta wo kurimira hamwe amatongo yabo, bakaba babifashwamwo n'abajejwe uburimyi mu ntara, bari kumwe n'amashirahamwe afasha mu iterambere ry'igihugu. Kuri uno mugambi wo kurimira hamwe ni umugambi leta y'u Burundi yashize imbere, na cane ibicishije mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Rero twebwe nk'abajejwe ico gisata mu ntara turahimiriza abene gihugu kugira bashire amatongo hamwe, kuko natwe tuja tworoherwa mu kubakurikirana cane abafundi b'iwacu n'abandi bafasha muri ico gisata. Rero hano mu ntara iwacu turafise abafasha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, aha cane novuga nk'ishirahamwe mpuzamakungu Tubura. Rero Tubura ku barimyi basanzwe bakorana no ku mitumba isanzwe ikorerako, iradufasha guhimiriza abene gihugu gushira amatongo hamwe. Aha rero ku mitumba haba hari umukozi wa Tubura. Uwo mukozi rero
cyane cyane acakorana n'abanywanyi batubura hanyuma n'umufundi w'indimo wacu bari ku mutumba araza gufasha bamwe umufundi w'indimo akorera muri rusange mugabo umukozi watubura arakoranya abanywanyi batubura mugabo bidasigura yuko akoranya abanywanyi batubura gusa kuko n'abandi barimyi baba bari ruhande baraza gukurikirana izo nyigisho hanyuma nabo nyimba begereye abo barimyi bakorana na tubura nawe nyene arinjira mu mugambi ugasanga bashize amatongo hamwe gutyo kikaba ikirere kirekire ico kirere rero abarimyi baca barimira rimwe ibikorwa byose bikabera rimwe haba kurima haba guteragira rero bamaze guterera rimwe no kuvuga yuko no gukwirikirana umurima babigirira hamwe ikindi cakarusho tubona nuko muri ivyo vy'ibigwati abarimyi bose bahurira ku kivi basanga nk'abarimyi nk'ijana bashize amatongo hamwe baziye guterera rimwe bivuga yuko bamwe bashobora kuba bariko barakwega umugozi kugira batere ku murongo abandi bariko barafasha guca amabango abandi nabo bariko barashiramwo umwavu w'ikirundi n'ifumbire hanyuma guteragira rero bica biheza bikanyaruka hamwe n'uwo afise amagara make yagiye muri uwo mugambi bagenzi we baramufasha bwa mbere na mbere tubura irigisha abarimyi kurima neza uhereye mu ntango gushiramo umwavu neza no gukurikirana neza igiterwa gushika umuntu ashikire kino kiringo c'isarura twarakoranye nabo turona yuko ivyo bariko barakorera mu bene igihugu bifise akarusho ku bene igihugu no ku gihugu kuko baronse umwimbu baronka ivyo bafungura maze baromaze kuronka ivyo bafungura baranashora bashoye hakaboneka amatagisi gutyo igihugu gatera imbere. Tubura ni ishirahamwe mpuzamakungu rishigikira abarimyi mu kubaha inyigisho rikabashigikira kandi no mu kubaha inyongera mwimbu kugira bikunde biteza imbere. Tubura ni ishirahamwe ryaje rihera mu ntara ya Muramvya muri 2012 ariko ryagiye iraguka buke uko ryahereye mu komine ya Mbuye yo ngaha muri Muramvya ariko murumva ubu yatugeze ku makomine 38 mu ntara zitandukanye twari mu ntara ya Muramvya mugabo tugeze mu ntara 8 nuko turakora muri Gitega Muramvya Kayanza akora muri Ngozi akora muri Mwaro Muyinga Karusi na Rugigi aho se tukadukora n'imiryango rero irenga ibihumbi 291 imigambi rero dukora aha muri Muramvya hari imigambi tutakorera mugabo isanzwe dukora muri zo zindi ntara aho dufasha nk'amakoperative sangwe gushobora kurima kijambere no korora aho nk'amakoperative sangwe tuyafasha kurima ibintu bishobora kubaha umwimbu n'ingoga kandi ukavamwa amahera menshi hari nko kurima ikizinu murazi ni ikintu gisanzwe kiri mu hantu hatoyi unashaka no mu nzu muga kikimuka cyane tukabafasha kurima ibiyoba kurima amasoya ndetse no kubafasha kurima ibindi bintu byose baba bonyene bihitiyemo ko borima tubura kubisanzwe ikorana no murimye ku kintu ari karatera muri uwo mwanya ariko abarimyi benshi nko ku gatasi bakunda gutera ibigori aho tubafasha kwa nyigisho zo gutera ibigori harabatera ibiraya izo nyigisho tukazitanga harabatera n'ibiharage ziko tukazitanga hama mu mpeshi naho benshi bakunda gutera ibiharage uko tuburisanzwe imeze ku mutumba dukorera ko hariho umukozi wa Tubura uwo mukozi rakora kujya ku moniteur agricole cyo muri leta aho ari bafasha bene gihugu kubaha inyigisho zo gutera kijambere kwashikiza vya bikoresho no kubakurikirana mu mirima yabo ndetse no ngaha murabona yuko asanzwe ari karabafasha ivyo kujanye no kwimbura uwo mukozi wacu rero ni wakorana n'umukozi wo ngaha ku mutumba kugira ngo bashoye kuraba ingene bafasha abarimyi atuko tuvuga cyane nko umugambi gushira amatongo hamwe kuko abashira amatongo hamwe si abanwanyi gusa batubura ahubwo umukozi wacu akoranye n'umufundi w'indimo ku mutumba bararaba ahantu bashobora gutera kijambere aho namaze kuhabona rero bakabwira abarimyi baho bose abari mutwana bati muri Tubura kugira ngo bashobore kugira ante gutera baterere hamwe rero gukorana amaca mva yuko bategeza guhimiririza hamwe bwa mbere bacaguye aho baterera hamwe no guhimiririza hamwe bacafashanya rero muri wa ku munsi wo gutera no gukurikirana babarimyi iyo umirima imaze kujaho ni umuntu mbere yo mbere no gushira mu mugambi umugambi usanzwe ari ubushikanje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije uko abantu bokwegeza amatongo akayashira hamwe nka Tubura rero twarumvise yuko twoshobora gufasha bene igihugu basanzwe begeranye kugira ngo bashobore gushira amatongo yabo hamwe kuko mwese arimiwe kandi akimbura ivyo mugabo bikafasha kugira ngo bagire hamwe ni naho bica bibona akaroro ku bandi bantu nka imirima murona yuko iri impande y'ibarabara abahaciye barabona bati hajya ahantu harateye hateye neza ku buryo n'utateye umurima wo ngaha ashobora kuja kwitera nawe iwe
canke akabonerako akarorero. Nta mutumba n'umwe dukorera ko muri Muramvya utari ku murima munini, ahubwo hariho naho irenga igiti gusa kigirwana kubera ntusanga bingana bivanye n'urugero abaremye bitabiriye ko uwo mugambi. Abarimyi bo mu ntara ya Muramvya bamaze gutahura uwo mugambi wo gushira hamwe imirima yabo barashima cane inyungu z'uwo mugambi. Imbere tutararima iyi mirima rusange nta kintu kimwe twigera turonka, ariko isaha y'uwo munsi turabona neza yuko abene gihugu ndibaza namwe bimushitse ngaha ayi ku mbuga aho turi murabonye neza yuko turimye twimbura neza, tutarazironka n'ukuri ntitwimbura neza, twatera jujuta ariko ubu dutera kurya bwa kijambere naco gituma twimbura neza. Nkirima jujuta narashobora no kutimbura kubera nta buryo bukwiye twakoresha, ariko kubera inyigisho duhabwa na Tubura baduha ibintu bituma dukorera imirima yacu tukaca dutera imbere. Ndazi ushitse nko kwirembo iwanje uhashitse ucone neza yuko twigishijwe tukanyurwa. Kwi mirima rusange akarusho turakabona, turimbura cyane gusumvya kera twimbura bikeyi cyane, ariko uyu munsi turimbura ibigwiriye, turaronka n'umunyu n'agasabuni. Basha turashima cyane kuko ndabona ni mwimbo wariyongereye cyane ibice 90%. Jewe ibiharage birashikiriza ibindi, nibwo mu gutera umuntu atera ibiharage bike bike, nandi mu gutera je ntantera nk'urutaro guze canke imbegete, ariko ubu mu gutera mbona tujana imbuto nkeya nkabona turakwirije ibisigaye tugaca turya, nuko umuntu yarahiga imbuto agakovya yo kuza gutera, ariko ujana ibiharage ubonye hamwe ukabona harakwira, hama ibisigaye ucuvuga uti ahubwo ndatomboje ukabona rero biragushikirije ibindi. Niyo mvuga nti ni sawa n'ukuri n'ubugari bw'ibigori nkeka bamwe twaza turaburya tubusumye, ariko ubonye urihinda mukamugaha mukabona ugiye guseshekana naburari urasuma. Basha je ku ruhande rw'iwanje kandi ndibaza n'abandi barashima. Ahi wacu twebwe iyo siziye kuvuga dutangure kurima, abakozi n'abandi dukorana nko kubona turi ngaha turafashanya, gasanga twambaye umurima tugakoresha ikamba, abandi nabo bagashira umwavu mu nyuma, abandi nabo bagashira bakira imbuto bakagenda bateragira. Yego aha twebwe turimira rimwe kandi nk'ubu kwimbura urabona yuko imirima yose isa niyereye rimwe, burya nta gusigara inyuma. Uwateye nk'imbere nawe burya hari ahantu bagenda batera imbere kubera ariwe yatanguye kuronka ibyangombwa, hama baguma bakurikiza bacusanga ibintu bikoragana neza. Abandi tubahamagara yuko abatarabijamwe ahubwo barasizwe. Kera mwibango twashirayo ibiharage 3-4, mugubu dushirayo ibiharage 2, niyo mbona ko twungutse. Ikiro kiratera ahantu hatari hato, umufuko wararose amafaranga no mu nkuraronka ico ufungura. Mu ngi wanje narungutse kubera abana ese waba dasumye, ndabona yuko bamera nk'abararo bose, ariko ubu birashika nkihinda mu kimuga nkabona abana bararamutse nkimani, ntabyo kuvuga ngo tudasumye ntitworya, turihinda mu kamuga hamwe umuntu akonaramutse budusuma cyo kimwe n'abandi, nta kuvuga ngo turasuma byashana. Igisata c'uburimyi ni kimwe mu bisata leta y'u Burundi yashize imbere. Abafasha mu iterambere rero basabwa gukora bisunze intumbero ya leta kugira bikunde dusenyere ku mugozi umwe. Isho duhamagarira abariko barakorana muri iki gisata c'uburimyi, yaba amashirahamwe y'amashirahamwe mpuzamakungu cyane n'amashirahamwe nyene akorera muri iki gisata c'uburimyi, kambere n'iyi migambi itandukanye ifashe mu migongo n'abatwunganira mu iterambere. Twamenyesha yuko ico dushira imbere cyane kugenda bumva neza yuko ivyo bakora vyose bategerezwa kwisunga intumbero ya leta. No kuvuga yuko mu migambi baba ariko barakora tubahamagarira gukora bisunze intumbero ya leta kugira ngo baze bashigikire leta mu bikorwa yasize imbere, mu migambi iri kirarangura kugira ngo bishobore kugenda neza. Hama kandi ikindi naco turabahamagara kandi kumva neza yuko ivyo bakora vyose bitegerezwa gukorwa ku neza cyane y'abene gihugu, ari biza bisahiriza kugira ngo abene gihugu bumve neza yuko mu vyo bariko barakora bashigikiwe, kugira bumve neza yuko irishira hamwe kanaka rije gushikira muri gisata canke uyu mugambi uje gushikira muri iki gisata, baza cyane bisunga ivyo abene gihugu bakeneye muri iki gisata c'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Aha rero dufatiye nko kwishira hamwe Tubura, muri rusange turabona yuko bariko barakora neza kandi bari muri ya ntumbero ya leta kugira ngo umurimyi
ashigikirwe kugira ngo ashobore kugwiza umwimbu. Rero n'abandi nuko kuko nyene akamu tugenda tubatera nabo nyene nukumva neza yuko nabo nyene baza bashikira ya migambi igihugu cyasize imbere mu kigisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Ngira murazi neza yuko leta y'u Burundi yasize imbere igisata c'uburimyi ubworozi n'ibidukikije kugira koko kibe ishinge giterambere y'igihugu. Nico gituma rero abaza bose baza bakora muri iki gisata nabo nyene arico tubahamagara kugira ngo bumve ingene bitegeza kugenda, naho tubonye harimwo uyu canke uriya agomba kubikora kutariko turaheza tukamuhanura kugira ngo ahindure ingendo aze mu ntumbero kugira ngo koko ibi aje mu ntumbero kugira ngo aje muri ya ntumbero yo gushira mu ngiro ibikorwa canke imigambi igihugu cyasize imbere. Ngira muramubona mushikanje aho ratunganywa n'amanama basanzwe bunganira leta muri iki gisata cy'uburimyi bworozi n'ibidukikije bagatumirwa mu nama. Kajya akaba akajyo kugira ngo turabe mbega ibiriko biragenda neza nibihe, mbega ibitariko biragenda neza nibihe, hanyuma ivyo dusanze vyagenze neza tugaheza tukabishima, ariko ivyo dusanze bitagenze neza naho nyine tugaheza tukabwira tuti aha hindura, nimuhindure mukore gutya na gutya ku neza cyane cyane y'igihugu no ku neza y'abene igihugu. Amashirahamwe afasha mu iterambere, abagwizatunga, abikorera utwabo, eka abakorera mu gisata c'uburimyi, twese dushize inguvu hamwe birashoboka ko duteza imbere igihugu cacu. Ariko ndaba ibiharage, abarimye ibiharage ntimuzorimarima, abarimye ntibazorimarima, ubikinebwe rero abarimye muze mutangure kwiga ka karirimbo murakazi kamwe twahora tuba turiko turasekura ngo sekura mudindizo naburima bambona nzoburya basaba urumva ikinebwe nicimbura ubunebwe bwacu, mugabo uwimbuye afungure neza ashore kugira agure utuntu akeneye. Igikuru nuko utitera inzara, kuko hariho abantu bakunda amahera, hariho abagabo bakunda urwagwa aca avuga ngo reka ndabishore byose aje kwinywera urwagwa, bwaca agaca gwara kwashi. Umvikane rero mwene ivyo ntitubikunda, dukunda yuko ufata umwimbu wewe uzofungura ukawubika. Erega murashobora no kujana mu mahanga umwimbu wewe uzofungura, hanyuma umusesekara ukawushora ku isoko. Aha rero gikomeye abajeje intwaro, abajeje gutunganya ivy'umwimbu muri anagesa, ikintu ca mbere nk'ubu baca babona umwimbu urenga kingene ungana, tugaca tumenya umwimbu tuzoshora mu zindi ntara, ndetse dusabe mu zindi ntara bawufise tugashora no mu makungu. Nico turondera ko tuzotera igihe abarundi tukarya tugahimba twese atawukija gusuma, ahubwo ivyo dushora vyose tuca tugenda dushora hanze kugatuzane amafaranga mpuzamakungu azodutuma tuja kugura bimwe tutifitiye. Niryo terambere, kuko mwasi wacu ninde? Ubukene. Aho kantu mugafata kumuzirikanya, umwasi wacu n'ubukene. None twese tugira urunani tugwanye ubwo bukene. Umugambi wo kugwanya ubukene ndababwire no gukora, nta kindi. Ukoze ubukene ubu buseze. Twumvikane ko tugiye gukora gute? Umunwa wose uronke, reka nivyo twumvikanye, rugira dukore tuje ku kivi, umunwa wose uronke icyo ufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Ivyo sivyo twumvikanye. Mukore mwimbure muronye umusesekara mushora kugira muronye agafaranga ko kwikenura mu bindi mudafise. Inka, imirima n'ibidukikije. Dumungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.